baby. Iyo coffee. Kahawa ya ishushe. Ubusa kunshiramo ibiki? Ugabuke. Nashize. Aho bari kukanya kataraho. Umunsi wakwegera ko Farhana. Nibiki? Niki? Yaguturiye? Kuva ryari ikawa yanjye ushiramo umunyu? 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 Ndakutse ibi bintu mukuru kw'Imana. Sheri. Kuva tukibana je nigeze gora ibintu nk'ibi. Ibintu bibishe nk'ibi. Mukuru kw'Imana je sindabitahura. None mwebwe murinze mushaka kunyica, mushaka ngire gute? Mushaka nomoke, mushaka ngire gute? Nakoshaho. Je sindabitahura n'ukuri kw'Imana. Je shobora gukorera umugabo wanje icayi ikaha bimeze gute? Je mbona mwe murinze mushaka ko mfungura ngaha, mushaka nkora ikintu na kimwe ngaha. Gapo! Sawa. Ngwino hano. Ndio shize umunyu mkahawa. Kwari umunyu. Imana y'umwijuru Yesu ku farasi ku moto. Ndamubone face to face. N'amacungu ufise ko mubona kugira ndamusabe amafaranga. Tena nabu imyaka tubanye. Ibyo bintu narikiye ugiye kubimbara kumbona. Kabasho gende. Baba we umuntu arapata dicatira. Gende. Sweetheart. Nukuri kw'Imana ico kintu je nikosa nk'ibyo nshobora gukora. Sinzi ibyo ari byo. Peut-être umubaze hagiye je sinzi ibintu biri muri iyi nzu muri iyi minsi. Nishaka yuko mfungura na gato. Hagiye. Ubiriza. Nundi mumagara. Jisi ndabitahura nanjye ubwanjye. Ikawa yanjye no wineke. Nawe yineke. Sivyo? Rero ntacu. Nimwe mushaka ko nzonza muri restaurant. Oya icyo ntigishoboka. Ama restaurant ahari ntigishoboka. Njya mu restaurant ntacu. Ndinjira base nje kugutegeka. Please take it. Pardon ukuri kw'Imana ndagusabye I'm sorry. Reka nje kugutegeka. Ndanyarutse. Ndagusabye kwisabye. Buri munsi havuye ibihazi. I'm sorry. Ibyo ukora imenya aho uri mbona muri kumwe umenye ibyo uri kurakora apana kuzurigira byinshi kuri jewe yego ndakubone egeri nuku ko wikumza kuruhome ndi shirino mbona iyo uri kandi iminsi yose uzunereko video call ndakubone mbone kuri ku kazi mbona abo muri kumwe wihenze nka telefona ntuyakire cyangwa wewe ukabona ko amasaha ageze ntumerefone tuzobuza ubwayi muri iyi nzu urazi ko atabyo gukina birimo sawa nabonye aho uri kuva rero
nyuma y'isaha kandi ndatelefona. Sawa. Kazi keza rero nabibonye. Ndabona kwambere dufashe kumvuga rero ndabashira ndabona. Ashaka ndamubaza abana. Yego ndamubona bari ku kazi bizokora ndabibone mbaho ndahari ku kazi ko nari kugaza ndabibone abagabo biki gihe niboroshe cyane cyane abagabo bato bakiri bato bashaka kugira ko ari misore atabagore bafise atabana bafise kandi babafise bakabesha bakaduca inyuma bakabesha rero maze kugira ukucamba n'abari ariko undi mugore cyandabibona ariko kazi cyandabibona jewe ikintu kiri kinzanye bukuru kiri kinzanye sipoko amahoro nubwo atari amahoro cyane nkuko navyifuza urumva wa muti umuti wanje yego ndabiye ko atashurahindura yego nacurahindura kuri musaza ashaka ntakiye kweri usale hali ahubwo jingira umufana nawe yagiye ko arakomeye kurusha uwo wagiye ko we ari benshi Shewe ego arabuhindura urashaka gusanga Farahana we yarajabutse umviza ndakuri ko turarondera abayino we yarajabutse yagiye kuri yajabuka yore nanje nzoca kuri kino kumabuye nzozura n'ibyapfuye byose nzohemuka ariko mbonye bigiye ku murongo kandi kubagerageza kuko ibyo mugora abona kure arashobora kuba yarajabutse nawe akajabuka imbibi ugasanga yagiye kurabisha abakomerega uramenya bararutana ndakuremesheje we ntugira ikibanza umuti si umunyu umunyu ushiramo ubwo nyene mu ndya ugacufata umuti ugenda buke kumisi igenda wowe rero ntugire ingorane n'imwe urazi yuko umuti uzofata umunsi n'umunsi umuti uzofata bizogenda neza erega ingorane uko duteba iyo mugore we ntiyicaye ugiye ashobora kuba aticaye ujya mugore kirabutinya jena nibwo urya uri byo mugore ashobora kuba aticaye ugasanga twe turiko twirukino naho twumve ndakurahiye Farahana ntazonkorana we rindira kugira ingorane umuti uzofatana n'ubundi nzozana n'usumba urya jenze umusari kwingiza ugarutse urabukubigenza we gusa bera ukoresheje kujya naho umuhaje urazi n'umuti ukoresheje uko biri ibyo se ndabizi ko bishobora kuzana ingaruka ibyo ndabizi ikintu ushaka urumva kwinginze rero ushoboka byose urya byanze umurondero uyundi nta kibazo kana burya umuntu ku matarataza kugeza aho ibintu bye bizokunda ntacyo jenze ukora uko ushoboye kose ndazi yuko ibintu bizogenda neza bizoja mu buryo ashana musazanje azoba gugu imbere y'ujya mukobwa imbere ya mwene wanyu icyo azovuga n'ibyo nyene naho Farahana wewe azomubona nk'icimbi hasi urumva jewe ngumako mbere uragiye yuko utamba na Mukeba badasinzira ntasinzira nakubita urugohe aguma ari maso yakanuye magabo kugira rero ko ibintu byo uja ku murongo jewe reka ngende uko bizogenda Nakubwira telefone bitwawe twagema kagana gahinzira gatwenzo kuko we nta kabi tumwitange burya umwasi tumwitange umufata kuri zose byo tumwitange iyo tutamwitanze aho ndihewe ntacari ko arakora aho byose bizogenda tekereje ngaha abana bose si mubaye bagiye kwishuri sawa gusa kangende sawa karibu kandi sawa uyu munsi ngo ntari kurakora abo rero byongeye iminsi baye myinshi naho navuze ngo umuti si umunyu iminsi baye myinshi mukuraba nkahindura burya bavuga ni uwiwe ari umuntu yamubwiye kuko Imana ndafite ikintu cantunguwe ikintu gitumye wongeza ko byiza nenda kuziko cyangwa nenda kubona umbaza ni kubera iki ecyo urazi buriya muri bihe by'uno munsi iyo ugiye cyane cyane nimba ari umuntu w'umukobwa ndashaka kubonana ndashaka tubonana nimboneka rimwe nka wewe
nigera kubwira ni cenge kimbere ko twuburira ngahamaye benshi direct mukubwira nti ndashaka kubona nawe cyane gukura ahubwo ni ego kuri barabara kuri black ugeze imana kubwira ku mayira abiri cyane hajya hepfo kwa Mugisha mu cyaro ariko wowe sanze utandukanye na benshi nakoze sigura yuko uvuga mbere ndakubona kigeze gihenda hama bawe kujya munsi ubwa mbere ndakubona muri ko kintu cyose gishaka imbere ushatse kuvuga iki ikiza cyavuga mu bwitonzi ugatombora icyo ushatse gushikako wari marina bindi pale natso kizu bibuka takurabi oya kwa Imana ukambere ndakubona kinumva shanshima muri jewe ivyo ubanza ndabivamo ahubwo mbona yuko ubukwe bwaruke iwacu ndiyumvamo neza yuko bajya abantu bose ari nawe tubakoraniye biragoye gutahura nenda gusabye reba inyondazi wanjye nshakubwira icyo ngamije sinareka ndashobora kumenya icyo ugamije ushaka icyo ugamije uriya amaso y'ukuri nayo ububeshi aratandukanye ntugeze ndega mu maso rero bwa mbere ndakubona nakubonyemo urukundo ndakubonamo amahoro ndakubonamo n'ihezagiro uniriyo ndakuravye ndakubonamo ijuru rishari ry'inyenyeri uniriyo ndakubonamo akazoza kuri kw'Imana amahoro y'uwanje imihezagiro y'uwanje ndavyizeye kuri wewe birashoboka ko ari imitima y'abasore b'iki gihe sigatara n'umuntu yatumye kugira ibyo bintu byose ufise ibyiza byinshi umuntu kwishimira ivyo si vya rwo wese just kwiyumvira ico kintu cyonyine gusa bishobora yuko uri umurundi w'imico n'akaranga bishobora ko warezwe rundi bishobora ko wigishijwe gutandukanya icyatsi n'ururo ibyo ababyeyi banje babwira barabimwigishije neza si uko guprofita si uko kuryoshya sinizimbeshe niwaramuka ukankundira ukanyemerera ukaba uwanjye nuko nzogusha mu biganza byanjye ibihe bidashira nuko nzogukunda nkakubahiriza nuko nzokubera inkingi y'urugo nakubera umugabo w'ukuri nakubera umugabo w'ijundane ryawe nira ndi mu mwijima nira ndi mu ruzi ndiko ndatwagwa sikapope ndagusavye fata ukuboko ndumva yuko amahoro y'uwanje ari kuri wewe ndumva yuko indwara ndwaye atawundi akwiye kuyivura atari wewe Salif imbere ya byose reka mbaze ndagushimiye kuba nturenganya abakobwa benshi cyane ukaza kwa Munira ndakeka n'ubuntu bw'Imana nagiriye ubuntu kuko burya gukunda nyine n'amahitamo y'umutima ariko gukundwa n'amahirwe rero nagiriwe amahirwe ariko hamwe n'ibyo byose sinagenda ndaguhaye inyishu nyine kuko nawe imbere yuko uza kumbwira icyifuzo cyawe warafashe umwanya urabyiyumvira neza cyane reka rero nanje nje gufata umwanya ndabyiyumvire nzoguha inyishu akabara yamaze ngo ubitonze amirimo inoze mune ariwe muco iwawe ntabihutihuti intumva
gusa icyo no gusaba ni ikintu kimwe mu gusogera. Ndashobora kuba naraje neza hari uwundi cyangwa ndashobora kuba naje umwanya atariwo, ariko ndagusaba ikintu kimwe gusa. Ntibyashika basi sindonge place y'ubukunzi, ngusaba yuko ntubura basi place y'ubugenzi. Icyo cyonyine promise. Kanize kuzombera umuco w'ubuzima. Nzogumisha. Niba uzoronka place y'ubugenzi, uzoronka place y'umukunzi, cyose uzogumisha. Akoze ndakemburutse. Isi cyumba cy'umubwira. Cyo ndakwifurije sigana amahoro y'Imana ikobe hafi. Adi. Nukuri jewe uno munsi naguhamagaye ngaha muri salo kugira ngo twicarane umbwire ikibi nawe nagukoreye, umbwire kubera kunyanka birenze urugero, umbwire basi nikosa nakosheje, musabe ikigongwe kugira ngo bihere tugumane amahoro. Ni kubera ikomeze gutyo. Nikihe kibi nagukoreye jewe nikubwira. Eske kukuzana ngahi wanje uvyarira umugabo wanje ubu mugenzi wanje ngaha nakoze ikosa. Ati ubu sinzi kufisa agasuzuguro n'akagaruka mwana gutyo. Kubera ikomeze gutyo umukobwa mwiza nkawe vraiment usayangana ubwiza bwo mu maso ariko ku mutima ukabura ikindi kintu. Ni kubera iki ariko? Shaka kumenya dupfa. Jana kimwe dupfa. Anakemo jameze neza. Ati rega je sindi umwana ndakuze kandi ndagukuriye cyane. Ahubwo wombwira icyo wifuza kugira ngo ndakiguhe cyane ndagikukorere ariko amahoro asasagare muri iyi si. Ndakubwira icyo nifuza. Kimbwire n'ukuri. Shaka kumubera umugabo. What? Ngo? None wambaje icyo nifuza. Tusikira wenda kwishura. Muhebera umugabo wanje jewe. Wow. Amezi angahe uje ngaha ushaka ko muhebera umugabo wanje? Twabanye imyaka ingahe? Yes. Really? Bravo. Ico ntigishoboka na nuwo kizoshoboka. Okay. Umva ko idashoboka turacabandanya uko nyene nta kibazo. Rero wowe waje kuntambara nago waje mu mahoro sivyo? Ikifuzo cyawe ko nkuhebera umugabo wanje. Jewe sinzi kugwana nango office nambuga itafise nta nakimwe office cyo kukugwanishiriza. Ariko fise imani imwe rudende. Nzoyisenga kandi nibaza ko imani itarengana. Sivyo? Ineza nagukoreye uno munsi usubije nabi. Nina gusubije nabi gute? Si Kirundi rero navuze ntivyumvikana. Sawa. Haje sifise byinshi mvuga kandi mu bisanzwe je sinkunda kuvuga. Ariko iyo ntambara ushize mu mutima wawe uwo muriro uruko shaka kwatsa umenye yuko urucira mu kaso ugahitana nyoko. Nabindi fise byinshi. Shakuza kumbaza ikibazo mfise ngo ico nifuza. Nta kintu wabona ko ico nifuza naho nivyo ari byo. Mapenzi ni kizungumkuti. Haswa unapompenda mtu alafu akawa hana muda na wewe. Ashanti ni binti mrembo anayetoka katika familia ya kitajiri. Anapendana na kijana Ashraf anayetoka pia kwenye familia ya kitajiri.
Ashanti alitamani sana kuwa karibu na mchumba wake, amjali na mthamini kwa penzi la dhati, maana wazazi wao wamekuwa wamewaridhia waoane. Ashraf alimnyima Ashanti muda wake, huku akionyesha ubize wa kazi zake. Mwisho wa siku, dereva wake Bwana Arshad alijitolea muda wake kwa kumjali sana Ashanti, hadi akabahatika kuvuta hisia zake. Mapenzi bila pesa. Mapenzi bila pesa. Upuzi mtupu. So many things, unakuta una matatizo mengi, but kwa kweli unani-inspire like. Jamaa anachofanyisha ni the busy man, hampimi. Wewe ulimnyima sana muda. Ni kwamba hujui mahusiano yako wewe na Ashanti. Kila kitu kiko njiani, lazima ndoa hii. Mimi yule mwanamke nampenda sana, kichwa kuuma bwana. Nampenda na moyo wangu wote, nikilala ile ambaye nayemuota, imefikia mpaka kama kinywa maji kwenye glasi na liona ni sura yake. Ukimwomba Mwenyezi Mungu aweze kulima kile ambacho nakitaka. Mwanamke hatazami hayo, anatazama ni namna gani unavyojitoa kwake. Bali ukatae, hakuna ambaye anaweza kurudisha furaha yako moyoni mwako isipokuwa mimi. Mimi nataka upate maisha kwanza, upate pesa, sawa sawa. Alafu mengine atafuta baadaye. I do love you. Na kwa sasa Ashanti anachanganyikiwa na kutuuliza, nimpende nani? Nimpende nani? Unahisi baina ya Ashraf na Arshad, ni nani Ashanti anafaa kumkabidhi moyo wake? Ni ndani ya filamu Nimpende Nani? Nimpende Nani itapatikana kwenye channel yenu pendwa Aisha Media.